ifumbire y'akarorero. Hano mu Dusanze ubu muri rusange murabona ko tuba turasarura ibiharage, ndabona umwimbo wagenze neza ku giterwa cy'ibiharage. Turitegurira kurima isezo ry'ici, ubu nicyo gikorwa twimirije duhejeje gusarura. Aha mubona hano duhagaze hose hamwe hapima hegitari 8, tukaba twahateye biro 640. Kuri ubu buringanire turavye turashobora kubona yuko tuzoronka nk'itoni nka 16 kugira umwimbu ugende neza. Twakoresheje mu kurima ifumbire ya fomi imbura. Jewe ndemeza rwose ko ifumbire ya fomi yaje ariyo kongera akanovera mw'isi kandi yongera iraduza n'umwimbu. Icyo notera kamo nkabwira abo muri fomi nuko bokongera ifumbire kubera abenegihugu bose. Je hano aho mperereye nko mu ntara ndahagendera hose, bose bipfuza kurima basizemo ifumbire ya fomi, naho ko barakantu gatoya kuko wakarimye kijambere ukagashiramo umwavu w'ikirundi ukacushirako na fomi, umwimbu usanga wawugwije kabiri. Mubona hararenge hegitari gato, hegitari n'ibice 2. Urabona yuko twateye ibiro bishika 70, mugabo ubu turitezemwo imifuko 10 canke 12, uvuga itoni n'ibiro 200. Guha mubona twarakoresheje fomi imbura gusa, nta wundi twakoresheje kuko mu biharage dukoresha fomi imbura, nta ire dushirako kuko ire niyo ku bigori canke ku binyantete byose, imiceri n'ibindi. Ari twakoresheje fomi imbura yonyene. Novuga yuko aha mu ntara turiko turijukira cyane iyo fumbire kuko nabamenyesha ko nko mu 2012 ifumbire yashika mu ntara ntiyarenga itoni 20 abarimyi bisabiye. Mugabo ubu tugeze mu itoni hafi 2000 byose biri hamwe. Numva yuko ifumbire byo kuri bayijukiye kuko uravye umwimbu ingene genda uraduga, biraboneka yuko ukoresheje ijya fumbire umwimbu wiyongera. Biraboneka neza yuko uyu mwimbu watumye ibiciro bigabanuka. Nabamenyesha yuko mu kwezi kwa gatatu mu ntara ya Kirundo umuceri wagugwa 5,500, 5,500, ariko ubu umuceri ugura 4,000, mbere hariho n'uri munsi 4,000. Bibekana yuko uyu mwimbu uri kurafasha. Ibiharage byo umwimbu novuga yuko ibiciro byagumye biri hasi ngaha mu ntara ya Kirundo kuko ntivyigeze birenze 2,500 kuva ku gatasi gushika n'ubu. Turashima mu vy'ukuri nk'ihinguriro fomi ridukorera umwavu ahanini ya twabonye unakoresha n'ibiva ngaha mu Burundi, kandi tukabona n'akamaro ufitiye abenegihugu. Rero twebwe turashima kandi turabona yuko ihinguriro fomi ari kirezi ku Burundi, kandi umurundi wese atoreka kwishimira kuko umwavu rikora ni umwavu urafasha cyane gose kongereza umwimbu, kandi byanatumye n'amafaranga mva makungu yahora agenda agiye kuzana imyavu hanze aca akoreshwa mu bindi byankenerwa nko kugura imiti no kugura ibindi bikoresho durashobora kwikorera ngaha. Rero ihinguriro fomi dufataye yuko rifise uruhara runini mu gutsimbataza ukwikukira ku Burundi. Ifumbire y'akarorero.